Nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Umunsi umwe umumarayika Gabriel yatumwe n'Imana mu gisagara cy'Ibugarire cyitwa Nazareti ku mwigeme yari yasabwe n'umuntu yitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Nyamwigeme nawe akitwa Mariya. Nyamumarayika arinjira aramubwira ati, mwaramutse wewe wuzuye inema, umukama muri kumwe. Mariya ngo avyumve agwa mu gahundwe yibaza iciyo ndamutse ivuga. Nyamumarayika yamara aramubwira ati, humura Mariya, warashimwe n'Imana, uza gusama imbanyi uzuye ivyaremwo umuhungu, uzomwita Yezu. Azoba mukuru kandi azokwitwa umwana w'uwo mwijuru. Umukama Imana azomuha ingoma ya se we Dawudi, azogaba igihugu ca Yakobo imyaka yose, n'inganji yiwe ntizohera. Mariya nawe abaza Nyamumarayika ati, ivyo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo? Mumarayika aramwishura ati, Mutima Mweranda azokuzako, maze ububasha bw'uwo mwijuru bugutwikire. Nico gituma uzovyara azoba mweranda kandi akitwa mwene Mana. Mbere na Elizabeti inshuti yawe aheruka gusama imbanyi y'umuhungu mu busaza, kandi uku kwezi n'ukwa gatandatu, naho bahora bamwita intavyara, kuko atakinanira Imana. Mariya ati, jewe ndi umusavyi w'umukama, nibimbera uko bivuze. Nyamumarayika aca arigira. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mukuru w'ibugwa ry'umukama tuwita kandi umunsi mukuru cyane, kuvuga solanite. Muramaze kuza muramenyera ingero z'imisi mikuru ingene zimeze. Ku munsi wamusanga hari umweranda twibuka muri ekleziya, kandi uko tuvyibuka mu masabamana biduha akaryo ko kwigina ubucuti dusangiye n'Imana. Kandi niho Imana izanana kugira ngo ibandanye itugaburira ibyiza vyayo yatanguye kuva igihe yatangura gucudika n'abo bakuru bacu mu kwemera. Nico gituma sinzi ko muravyumva, mwaravyumvise ku munsi w'Imana mbere. Imana mu kwimenyesha ikibwira Musa ubwa mbere ikihishuka Musa ikintu ca mbere iri, sinzi ko mwumvise ingene yivuze. Muracavyibuka ivyo kwa Mungu. Haca ibintu vyinshi musoma muri za WhatsApp, hari igihe bidasigarayo. Kubera ama information menshi aducamwo, hari igihe usanga azarabisanya, memoire yacu ntibigumye umwanya muremure. Ntibigumye umwanya muremure. Kimwe kiza kibisa ikindi, kimwe kibisa ikindi. Uyu munsi mbere sinzi umuntu yagize kuvuga ati hariho fenomene y'ikintu bita ikintu ca obésité muri information. Infobésité. Murazi umuntu afise obésité ngena ameze, hari abaganga nibo babizi cyane. Umobese ni ikintu kiba carabaye gipata pufu cyuzuye ibintu nyene, cariye neza ntibisohoke kitagira sport. Ugasanga rero twuzuye information vyinshi, mugabo ugasanga kandi ingorane nukumenya ingene zisumbasumbana agaciro. Ko tumenya ama information menshi si bibi, mugabo ko tumenya kuyasumbasumbanisha mu gaciro kayo, tukamenya mbere ngo ama information atuzigamira ivy'ubuzima budahera muri twebwe tukayazigama, kugira ngo nidusange twatituwe n'ugwinshi rw'ibinyuragiranwa mu ma information yo ngaho hanze. Nariko ndavuga rero uyu munsi mukuru uratwibutsa mbere ukungene n'Imana itwimenyesha ko ari Imana. Murazi ko yagira ngo ndi uw'amahimana, ariko arakana yongeyeko uw'amahimana, ngo Imana yande Isaac, Ibrahimu
na Yakobo. Nuko ndabatondetse nabi. Iburahimu, Izahake na Yakobo, abakurambere mu kwemera. Si Imana gusa yiraba muri yo, ni Imana yidentifia kandi mu bantu bayo, mu bakunzi bayo. Mbere mu nyuma yezo azogira ati, Imana muribuka ingene yimenyesheje Musa ngo si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima, kuko abo Iburahimu, Izahake na Yakobo ni bazima muri yo. Igihe rero tugaruka tugahimbaza nk'aberanda ku minsi mikuru, n'iryo jambo dukurikirana. Muribuka mbere yuko na Yezu Kristu agira aje kudupfira ku musaraba, hari ikintu yahishuriye abigishwa biwe, akabereka yuko inzira agira afate sinzira umenga, ni inzira nogira ntiyirebangura iruko, ni inzira yabuwe kuva kera n'abahanuzi. Hamwe hari ku munsi w'Imana w'imbere yaho, w'imbere y'uduherukamwo, hamwe Yezu atwara abigishwa we ku musozi ngo akaganira na Musa na Eliya. Bari abantu bari baza barapfuye haciye imyaka ibihumbi, mugabo ngo bakagaruka ngo bakaganira nawe ngo ivyagwa rugendo agira fate. Iyo mwumvise ko turasaba rero aberanda natwe tukaganira nabo ivy'urugendo rw'ubuzima bwacu, tukabasaba ngo batubere mu ngoro, ntimwibaze ko ari rementanya ry'Ekleziya, kuko mudasoma ijambo ry'Imana abaporo baca baza kubahaririza aho hanze, mbengo abo beranda mu bakura he, mugabo barabifise muri Bibiliya. Biri muri Bibiliya nuko tutayisoma ngo tuyizirikane. None Yezu mu rugendo rwe hano ku isi ntiyaganiriye n'aberanda babayeho Musa na Eliya imyaka ibihumbi n'iyindi imbere yiwe? Imana ntiyiyitiriye abakunzi bayo bakagaruka mu majambo ya Bibiliya. Kweri iki mudashaka ko bagaruka mu buzima bwacu ngo basangire natwe urugendo rw'ubuzima bwacu rutoroshe rwo kugira ngo badufashe kuzoshika? Cyo gituma mu kugaruka rero tukagira iminsi mikuru yo kwibuka abo beranda, cyo kwibuka ibikorwa by'Imana bikomeye Imana yaranguye nk'iki cyo gushika ku isi. Tuba tugize tuti turazi ko icyo Imana yagize ntiyakigiriye gusa bariya abantu bariho, iyo generation yariho ico gihe, yakigize igomba gucira inzira abantu b'ibihe byose, kuko tugire Kristo. Yerega ngo umuntu akora uko angana kandi akora uko asa. Ntuzoje gusaba umuntu ibintu bitangana n'uko angana, uzoba uri kumusaba ibintu none Imana ingana gute? Imana ntiyamaho, iri ubushobozi ku bihe byose. Iyo ikoze ikintu ntigikora gusa umenga igikoreye abo bantu bo muri ico gihe bagikoranye, iragikoreye n'abandi benshi bazoza. Nje gituma hari ibintu ishobora kugukoresha na wewe. Nk'ubu ndabona nk'ibintu jewe Imana yankoresheje nkiri umufaratiri bikiriko birakora ivyiza aho naciye. Aho naciye nkaza numva barampamagaye bati ngo mbe Pati ngo vya bindi twakora ngaha ngurazi n'ubuko bikibandanye biriko birakora ivyiza. Ntivyari ivy'iwanje, vyari ivy'Umukama mugabo acishije mu gihe c'ubuzima bwanje. Na wewe uzosanga hari ivy'Umukama akora agaca mu gihe cawe gihera, agomba gukora ibintu bizobandanya. Na rero mwumvise ijambo ry'Imana, kuko mushobora kumva nk'ijambo ry'Imana ryo mu gisomwa ca mbere mukumva Imana iri kitubwiye ibintu vyakaje. Imana imubwira ngo saba ikimenyetso, ari mu ijuru kwisi canke kwisi, ari mu ijuru nako canke ari kwisi. Imana igukure mu gukekeranya, kuko ishaka gutanga ikimenyetso gikomeye ku gihugu cayo, kandi mu kugitanga izoca kuri wewe. Wewe nyene akirira igihugu cawe ikimenyetso gikomeye c'Imana. Akaza kigira umuntu w'umusenzi gose, sinshobora kugora Imana yanje, nta bimenyetso nshaka. Mugabo nuko yarazi ibindi ariko arakina. Uyu munsi abakuru bacu murakirira ikimenyetso gikomeye igihugu, kwakirira Yezu igihugu cyose. Nagomba tubizirikane gose, kuko iyo turiko turavugurukiza
hari igihe turugumiza mu bintu spirituel biguma mu mutima w'umwe cyangwa mu communauté religieuse cyangwa muri Radio Maria, tukibagira yuko duteramira ubukiriro bw'igihugu. Hari ikintu turiko turatakaza muri iki gihe cyacu, sinzi ko ari kubera amagume, nitwumva umenga turiho kubw'igihugu cyose, gasanga umenga ubaho kubw'iwawe wenyene. Icyo gituma usanga dusiganwa, umwe wese agomba gusama utwiwe, kandi ahashitse aca yubaka ikimuri n'igikonsertina agashiraho shemesha utwi wanje naturonse. N'abitwa ko bategerezwa kwihebera igihugu, kwihebera inyungu rusange, ugasanga bose bacitse abadandaza. Umudandaza wandera inyungu yiwe. None uzohagarira gute amategeko y'inyungu rusange? Iyo turiko turavuga urukiza twazaniwe na Yesu Kristo, hari igihe tutabizirikana ngo dushikane ngaho. Bikira Mariya yaremeye kuva ku nyungu y'umwigeme uyumwe, aremera arinjira araba umwigeme wo gushobora kwihebera inyungu y'ubukiro bw'abantu b'isi yose. Twaravyumvise mu minsi iheze, Yosefu arava kuri vision y'ubuzima bwiwe ukwiwe wenyene, aremera Imana iramuduza imuzana muri vision yagutse yo gushobora guhebera ubuzima bwiwe ubukiriro bw'abantu b'isi yose. Ivyo biriko biradusiga. Tugire Kristo. Mbega abapatiri ababikira mubona hagati yanyu bababwira iki? Mubona amavare meza, abakobwa biyishe, abapatiri biyishe baragenda kugira ibibebe, abo bahagaze kugira ngo bababwire inyungu y'ubukiriro bwacu twese. Nubwo bishobora kudushikirana twebwe kamenga hari igihe twabisamayeko. Muraza bigeme beza banyiruka inyuma na jewe, nuko ntarabagira témoignage, bagira bati ujya musore wo kwa Rushimana Fijasa na sinumva yamarisa ntaza ducike. Kandi abona nabahora bangendera bibaza bati hari naho na Yezu two mu negosia akamuduhebera. Nukuri sibyo gufyina. Nimwaza muratubona ngaho ntingibaze muti hari abatubonagira ati ngo nabasore biyishe ngo nabigeme ngo hingene yari mwiza. Nanogira ngo yarataye ubwira Yezu yamutubegera ngo atubwiza bwiwe, ahubwo aramusiga mu gatangara. Aramusiga mu gatangara. Muko gusa ari abatangara nabi bagaca baja kutuderaga no kuderaga babikira n'abandi. Muragowe Yezu muzohonyora hamwe. Muzohonyora hamwe ndabarahiye. Kuko urikura mu deturna utwara umutima wiwe ku kanyungu kutuntu mugomba musangire muri babi, nawe yagombye kumugira umuntu agabiye ubukiriro bw'isi, ubukiriro bw'Eklezia nakazi kawe. Ntuzunge ngo sinakubwiye, ntuzunge ngo sinakubwiye, aho hano harakomeye. Mwumve rero ingene Imana itegura ibintu kare. Imana yacu ni nziza uhanira. Iyo ndayibutse irangwera nkumva nti naho ibintu bandiko ndabihushagirika, hariho umuntu yamaze kubishinga kubihagararira, kuko ikintu Imana yiyumviriye kiba kibayeho. Wo kuburiho naho buri kuraca hano hagoye, ntibaze kuriho kubw'igihamana. Oya, hari ingingi ikomeye iri mu mutima w'Imana, iri imbere y'Imana yagushatse uko nyene. Nahisi tobigushaka. Nabo muri kumwe bagira bati wavutse ukuntu umenga Imana yarakubaguye, ufise ibitaye bimeze ukuntu, ufise ibigeso bimeze ukuntu, ariko hari ingingo ya Imana yashimye kubaho. Kandi ntiyabishimye nk'uko umenga ni ikintu umenga cayiciyemwo hamicira rota irashiraho ngaho. Ni ibintu bikomeye. Nico gituma iyo turiko turavuga iteka ry'umuntu, agateka kazina muntu, nimwibaza ngo nibishinge muri ivya politike, biva hariya mu nda y'Imana. Nico gituma udashobora kuza ngo nukuri umukuru w'iki gihe ukanyuruza cyangwa ugapfunga ukagira uko ushaka ukibaza uti beze ngaho. Hari ahantu muzohonyora n'Imana ndakurahiye. Nutapfu vyihanye, hari ahantu muzohonyora hamwe n'Imana. Cyangwa ukibaza ngo n'umuntu muto muto ndashobora kumugura amahera nkamuhonyanga nkarengana, hari ahantu muzohonyora hamwe n'Imana. Raba ingene Imana yazanye ubukiriro bw'isi. Mwibaza ko yarinze guca ku bantu bahanitse.
niko iraca no ku bantu bahanitse, ariko iraca no ku bantu badahanitse kugira ngo ibabwire iti umwe wese kubw'umwana w'Imana na yaje hano mu isi asigaye ari umuntu ahanitse. Ikaja gutora agapeyizane. Bikira Mariya uyu munsi turamubona nk'umuntu ahambaye rwose, ariko nimwibaze igihe yatangura yuko yari umuntu ahambaye rwose. Agapeyizane mu rutoke ahantu hatamenyekana nko ngaho iwacu mu gihugu cyacu, icyenda juru mu cy'amazi. Ikaja hariya kugira ngo itwibutse iti n'abariya ntimusamare ngo muhave muhendwa. Hano nabo usanga baba baravuye hariya bageze ngahe Bujumbura bakigira abantu bavukiye ngaha turabazi, ugasanga ari nk'umugore aciye ngaho ngo je ngo nkunda ngo akarato kugaye kuko azi ko amano yiwe ari ahantu yariwe n'imvunja. Mugabo ntikibuza ko n'uyo Imana ishobora kumutora kandi ikamukoresha ikintu gikomeye cyane. Nico gituma kuva aho tuboneye ivy'Imana yakoze muri Yesu Kristo na Bikira Mariya ntawo kwikengera ngo yihambe mwivu. Ni waca bugufi kuzobe uri kugira ngo wagurire Imana kandi ntusite ntugunda abandi, kuko nabonye nuzi ko hari ikintu Imana yabashize ko gikomeye cyane. Imana ikavuga ibintu bizoza kuranguka imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza, inyuma yaho ikabwira akazi ati wanse kuba ikimenyetso jewe nzogitanga kandi mu muryango wawe. Igihe Izaya avuga aya majambo nimubona ko yabura Bikira Mariya na Yezu. Aya majambo mu gisonga ca mbere mwagikurikiye canke mwariko muravyemera gose agatiro karyoshe. Tega amatwi muryango wa Dawudi, ntimurarambirwa no kuruhisha abantu, none mushaka kuruhisha Imana yanje. Umukama rero wenyene ubwiwe niwe azobihera ikimenyetso, umwigeme afise inda azoyivyaramo umwana w'umuhungu amwite Emmanuel. Aya majambo uyu munsi tuko turayumviriza twebwe nta nkeka ca tubona imburi ya Bikira Mariya na Yezu. Umwigeme azosama imbanyi amwite Emmanuel. Biratangaje ingene muri iyi societe tellement patriarcale bashobora guca bavuga ngo n'umwigeme azosama imbanyi, bari kuvuga umuntu w'umugabo, ntibari kuvuga umuntu w'umugore. B'ibyo byose muramuvyumvira ko murazikana ijambo ry'Imana, ariko Imana ivuze umuntu w'umugore. None uwo mwana azova ku giti, azova gukina inda azomuvyara. Suspense. Hageze mu marayika Gabriel akaza kuvuga rero ingene bizogenda, ni mutima mweranda azobikora, kandi iyo ni imwe gusa. Ntihagira uzohava twara imbanye muri iki gavuga ati ngo ni ya mutima mweranda. Hari umwigeme ngo yihuza akora ahantu muri sakristiya aratwara imbanye y'ishushu. Amapati mukora mubaza ati mbega ko mbona ubushikiranganje bwo hagati mu gihugu bwagutse bwararonse ibikoresho byinshi. Acarembuza amaso, ni ya mutima mweranda. Ya mutima mweranda ni imwe yabaye iyo kandi nta yindi izosubira kubaho. Nico gituma nibugwa ryavyo rirafise ukungene eklezia icirivuga. Uyu munsi mukuru mu gifaransa tuyita gute? Annonciation. Patiri bere havutse hari tariki 29 z'ukwezi kwa gatatu mwaka no wenda babwira ko muca mumva ko nshaje gose. Yari annonce, yari umuntu asanzwe avutse, ariko jambo w'Imana ari wabuwe ko avuka ni yahinyanyura, ni annonciation, c'est spécial. Ariko ibi byabereye hano mu rutoke, si muri clinique, si muri clinique. Nagomba rero dutangarire ingene Imana izi gukurikirana ibintu. Washaka no kuri kuraca mu bintu kibazo uti bega Imana iracanyibuka, ubwo ndacariho mu maso, ubwirazi kwindi ko ndaca mu bintu bimeze gutya. Irabizi neza gose, irabizi neza gose.
ibi bintu Imana yari yabuye kuri uyu mwami akazi ikabirangura iciye ubwa mbere muri ego ya Yesu Kristo. Mwumvise igisomwa ca kabiri ingene cabivuze ngo Kristo yatanguye kuri iri jambo, inkuka n'amashika n'imbagwa n'incungu no kwishura ibicumuro ntiwabishatse kandi ntiwabishimye kandi babihereza nk'uko bitegetswe. Ngo yaciye asubiza yati ndarengutse ngo nkore uko ushaka, ego dawe ndagiye ndagamburutse. Ego yiwe ikihura na ego ya Bikira Mariya, Imana ikaza kuganiriza Bikira Mariya iciye marayika Gaburiyeli, nawe Bikira Mariya agacagira ati ego Yezu abarashitse mw'isi, abarashitse mw'isi, ashikira mu mbanyi ya Bikira Mariya imbere yuko amwibarukira isi akamushikana mw'isi. Mugabo yarazi yamaze gushika kw'isi. Cyo gituma burya twebwe ikicungurwa ryacu dutangura kuryumva ngaho byabereye mu mbanyi y'umugore yavuze ati ego. Ubwo uyu munsi imbanyi zose abagore batwara, abakobwa batwara, barabwira Imana bati ego. Kwakira ubwo buzima Imana izanye bushobora kuba buje mu bintu bigoye. Akira, reka kuca utwagwa n'impararo y'igihe ngo kurayo, shaka kuguma ndiriba, ntuzicukuye yicarico. Naho vyaciye hagoye, ihangane. Ubuzima n'ubuzima buri kwingingo y'Imana ikomeye cyane, naho vyo biciye ahantu hagoye, kuko Imana ishobora kuza no mu rupfu ikakura ubuzima. Mugabo ubaha igikorwa c'Imana, dusubire tuvyure umutima wo gutinya no gusonera igikorwa c'Imana. Murabona n'abakristo bitunanira, iyo habaye ingorane nk'iyo umwana akaza bikatunanira, akira kanini genda unwe biveyo. Urihaye ingingo ku buzima Imana itanguye, urifashe ku ingingo nawe ikomeye gose igoye. Bikaba vyarashitse n'ubundi Umukama yaje kugira ngo atugobotore muri ivyo bintu bidushikira, ugasanga birazibiranije inzira y'Imana. Biracashoboka ko inzira isubira kuguruka, bisaba gusubira kuzirikana bene aya majambo, ingene Imana itegura ibintu kare, naho bishobora guca ahantu hagoye. Nagomba rero mu kuzirikana twibuke natwe. Uribuka ego iryoshe wigeze guha Imana, cagihe mwibatisimu, cagihe cose ushiraho Imana ishize ukagira uti ego. Ego ya Yezu igahura na ego y'umutima wawe, bigaha Yezu urufatiro rwo kuzana ubukiriro muri nosi. Kandi ntubifate gusa muri bimwe bigarukira ku buzima bwawe, twabizirikanye mu ntango. Hari ibintu twibaza yuko umenga bigarukiye ku buzima bwacu, ariko bifise ingaruka nini ku buzima bw'abandi, ku buzima bw'abandi. Uko kuntu Imana mu kuducungura ica ku muntu ikamutyoroza ego yiwe. Mwumvise ingene ijambo ry'Imana ryabivuze, ijambo rikagira ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye dutagatifuzwa n'umubiri wa Yezu Kristo watanzwe rimwe rizima. Ego ya Yezu yatumye dutagatifuzwa igihe tugamburukiye Imana no mu bintu bitonya, Imana tukayiha inzira. Aho Imana iciye irahatagatifuza, ikihasuka ubweranda n'ubwiza bwayo. Ibyo mwari mubizi? Ntidutagatifuza ubwa mbere n'ibisabisho byinshi tuvuze, twumva kandi inkuka n'ibiki byose ntiwabishatse. Niko Imana irabishaka, mugabo bitegerezwa kugira uwo mutima wo kuvuga ego, wo kugamburukira Imana. Utarimwo naco bitagatifuza ni n'umwanya uri kurata. Genda upfumu wiruka inyuma y'amafaranga.
ubugamburutsi bw'umutima. Muribuka Sawuli Imana yamurungitse kuja kugaruza iteka ry'igihugu cyayo, agaca yigira agapiya, akazana mu bintu yapiye, akaza guhereza ishikanwa Imana. Imana itumuhanuza iti burya wibaza ko nkunda amashikanwa gusumba ubugamburutsi? Ndakunda cyane ubwa mbere umuntu angamburukira. Iyo tugamburukiye Imana mu rukundo no mu kuri, nibyo bidutagatifuza, nibyo ubwa mbere bitugira beranda. Ibyo bigaca biza rero mu bisabisho n'ibindi byose dukora, ibikorwa bya misi yose ducamwo umukate, ibikorwa by'ubutumwa, imigenderanire, ibisabisho byose duhereza, kuko Imana izi kumvamwo akamotera ku muntu anyaruka kuyibwira ati ego. Wenyine akitagatifuza, hanyuma agaca asanga yugururiye urukiza abantu benshi. Dusaba Mukama cyane cyane muri iki gihugu cyacu tutacumva urukiza neza rw'Imana, tukumva mu rukiza k'utuntu twanje n'ibyanje n'abanje gusa, twumve yuko niko turiho kubw'abacu, ariko kandi kubw'umugisha n'ubukiriro bw'abantu benshi. Aho Imana yaguteretse, dusubire twumve la dimension communautaire du salut, la dimension sociale du salut. Ibyo bintu turavyibagira. La dimension politique y'urukiza ntituvyibuka kenshi. Uko ngana kose hari ahantu iyo uvuze uti ego imbere y'Imana vy'ukuri, bikutagatifuza, bikakuzuza ubwiza bw'Imana, bikuguriye urukiza abantu benshi, wewe ntumenye iyo bishika. Kandi Imana ntazwi kutabimenya, kuko imenya wava wishima, ntitwogukira hagati yacu. Ntituvyibagire. Uyu munsi rero ko tuvuga ko twashize Imana imbere, tuyireke. Nukuri birababaza igihe wumva uti abantu bashize imbere Imana imbere, ugasanga no, oya, ugasanga aho nyine turiko turayinahariza Imana, niho turiko turayikinira amacenga. Twaje kuri nahaza Imana, hari uwo tubundiye tugomba guhishano. No mu mazi dutanga mu bikorane mu masengero, imaginez-vous kumva nk'umuntu yaririye ishano mu gikorane canke mu isengero. Vous vous imaginez ça? Uko nukutumva uwo turiko turavuga. Usonera izina ry'Imana. Uko nukutubaha izina ry'Imana. Uko nukugerageza ukwihangana kw'Imana. Kandi tuvuga gutyo tukazibira Imana, tukayima ego y'ukuri y'ubuzima bwacu, tuzocoka naha mubona igihugu cyacu gicotse, kirushe n'ibintu byinshi byanka kuva mu nzira, kuko twiminzira Imana, tutarumva la dimension politique, sociale, communautaire y'urukiza. Nitutemera gushika ngaho, nous aurons boyo kuguma dutamba, tugira ibikore, dukenguruka, tugira mugabe igihe uwo mutima wa ego udahari, wapi tuzoguma tunyika. Aha rero mwese mwaciye mugenda kuraba hariya hejuru, aha iwacu nyene, wewe nyene hajya muhira, hajya ukorera, hajya migenderanire yawe, urumva yuko ubu yigarukana ukagira uti ndashaka kuyibamwo ndi muri ego y'ukuri imbere y'Imana. Ico gihe hariho inannonciation ibaye. Yezu akibungengwa muri ego yawe, ejo waja kubishira mu ngiro, agaca yugurura urukiza ku bandi. Ibyo ntumwumva bitaryoshe? Dusabe ego ya Yezu yahuye na ego ya Bikira Mariya ivura imitima yacu,
dushire Imana imbere mu kuri, tube mu kuri, bidutagatifuze, bicira inzira ubukiriro bwacu, bicira inzira n'inzaruka ziriko ziraza. Iri jambo Imana yabwiye Akazi rigume riranguka, kuko uyu munsi uwo mwigeme Imana ishaka gucako gushika n'ubukiriro bwayo ni wewe, ni jewe. Irega twese turabigeme b'Imana, mwari mubizi? None muzi yuko Yesu tumwita umusheri w'umutima wacu, l'époux de notre cœur. Umutima wacu hari ikintu c'ubwige mufitiye Imana. Abagabo bafise ubwanga bacagira ati oya ntutugira abagore pati. N'umutima wacu ari umusheri w'Imana. Dusaba Umukama atugabire imitima y'abantu bashobora kuyakira kandi bakayicira inzira mu vyiza n'ubukiriro ishaka gushikana kw'abantu n'ibihugu. Amen. Bihugu. Amen.